n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane cane ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, aho hari ibiriko biravugwa kubejeje gushikira abapolisi ndetse n'abasoda b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi inyuma y'imigwano ikomeye yabahuje n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23, ndetse kandi abo bakaba barahunze bitewe no gutakaza mu ntambara bariko baragwana. Vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, ni nako kandi muri ano makuru tuza kugaruka ku nkuru ziriko ziravugwa cyane mu gisata c'umutekano, aho bivugwa yuko hari umwana w'imyaka 10 ajeje gufatanwa igerenade n'abapolisi b'igihugu c'u Burundi. Uyo akaba afashwe mu gihe yagira aje gutera gerenade ku isoko yo mu Kamenge. Uwo mwana rero abajijwe n'abajejwe umutekano aho yoba yakuye ico giturika, we yavuze yuko yagitoye mw'ibarabara naho kakigenda natazi ico arico afise. Abo rero bagaba bahise bamutwara ku biro bikuru vy'igendereza i Bujumbura hafi na Katedrale Regina Mundi. Ivyinshi kuri no nkuru navyo tukaza guhita tubigaruka ko mu buryo burambuye. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa no dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose, kandi kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ni Muhuza TV ndabaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangure ku vyoba bihejeje gushikira abapolisi b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'imisi 4 iheze, hari abapolisi barenga 500 b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndetse n'abasirikare barenga 800 bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abo bahunze bava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahunze igisagara ca Uvira, babonye kigira gifatwe n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Aba bose rero binjiye mu Burundi bafise ibigwanisho vyabo, mbere binjirana n'imodoka z'igipolisi ndetse n'igisoza ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bagishika mu Burundi baratswe ibigwanisho be n'izo modoka babona kujanwa mu bibanza vyari vyateguwe na leta y'u Burundi. Ni mugihe kandi havuzwe yuko atari abapolisi n'abasirikare gusa b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko n'abandi bose bari bafadikanije nabo urugamba canke se iyi ntambara iri mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bari bazanye. Aho hakaba harimwo abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23, murantungi wa FDLR ndetse n'iyindi migwi yose yari ifadikanije n'igisoda ca Kongo guhangana na M23. Gusa yari nuko abasirikare b'u Burundi bo bagumye muri Kongo bameze magabo kugira ngo bahangane n'umwasi. Amakuru rero ariko aravugwa muri kano kanya nuko aba bapolisi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bari bahungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi bamaze gutahukanwa. Abategetsi b'u Burundi batanguye gutahukana abapolisi n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bahunze ico gihugu inyuma yaho abagwanyi ba M23 bafatiye ibisagara vya Bukavu na Kamanyora mu ndwi iheze. Abo bajejwe umutekano ba Kongo bari bahawe ubuhungiro mu ikambi ya Muramvya iri hagati mu gihugu ku birometero 50 uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Basubijwe inyuma n'imodoka z'igipolisi c'u Burundi baciye kuri uyo gwa Gatumba muri komine Mutimbuzi. Aho mu Gatumba hari igitigiri kinini cyane c'abapolisi b'u Burundi. Ibi bikaba vyavuga ko abo basirikare n'abapolisi baza gushikirizwa abategetsi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Igihari kitari camenyekana nuko aba bapolisi n'abasoda bahunze ivy'urugamba nabo bashobora gucibwa igihano cyo gupfa, kuko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo itegeko ryasinywe ko n'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi rivuga yuko nimba umusirikare canke se umwe mu bajejwe umutekano ataye urugamba canke se ataye amabanga yarajejwe, uwo akatigwa igihano cyo gupfa. Aha rero igipolisi ntikigeze cemerera ikinyamakuru na kimwe canke se umuntu n'umwe gufata amasanamu. Ico gikorwa kandi kikaba kibaye nyuma y'umunsi umwe gusa perezida w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi amenyesheje ko leta yiwe yafashe ingingo yo kongereza umushahara w'abajejwe umutekano mu kubatera intege mu ntambara barimwo n'umuhari M23 ubu maze kwigarurira igice kinini c'intara ya Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo.
Bikavugwa ko abo basirikare bari bahunze bava mu gisagara ca Uvira no mu micungararo yaco inyuma y'abagwanyi ba M23 bafatiye igisagara ca Kamanyora kiri ku birometero 50 mu buraruko bwa Goma. Abasirikare ba Kongo bari mu bahembwa amahera make ku mugabane wa Afurika mu gihe igihugu cyabo gifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro. Bivuga ko benshi muri bo bahitamo kukinjura canke kwishikana ku mari M23 kugira bakingira imiryango yabo. Ku munsi w'Imana kandi naho Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yaragize urugendo i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo, aho yaganiriye na Perezida mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi amwemerera kubandanya kumufata mu mugongo mu kubuza ko M23 ibandanye yigarurira utundi turere two mu buseruko bw'ico gihugu. Bikavugwa kandi ko Burundi bwarungitse muri Kongo abasirikare barenga ibihumbi 10 bakaba bafashe igisirikare ca leta FARDC kugwanya umuhari wa M23. Ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze abapolisi ibihumbi 2 ba Kongo barishikanye ku muhari M23 Bukavu na Goma. Inkuru zitangwa na M23 zikavuga ko abajejwe umutekano benshi bamaze kwishikana kuri uwo muhari, mu gihe kandi abanyekongo barenga imiliyoni 5 nabo bamaze guta izabo, abandi bataramenyekana igitigiri bahungira mu bihugu bibanyi n'ico gihugu. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rikavuga ko intambara zasubiye gukomera mu kwezi kwa mbere, abantu barenga ibihumbi 7 bamaze kwicirwa muri iyo ntambara ihuza leta ya Kongo ndetse n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Ni nako kandi twabwiye ko mu kanya gato gaheze inzego zijejwe umutekano zafashe umwana muto cyane w'imyaka iri hagati y'ababa 10 canke se bamwe bakavuga ko yoba ari hagati y'imyaka 10 ndetse n'imyaka 15 yoba yafatanywe igrenade agira itere mu isoko nkuru ya Kamenge. Kuko abari bahari babivuga ngo inzego z'umutekano zaje zirukanka. Ico ni igipolisi cy'u Burundi gifadikanije namwe mu bakorera mu biro bikuru vy'iperereza, aho bafashe uwo mwana agira ngo atere grenade ku isoko yo mu Kamenge. Bamubajije aho yayitoye avuga yuko wewe yakibonye mwibarabara yitambukira nawe ace yifata arigira atazi icarico. Kuri ubu rero uwo mwana akaba apfungiwe ku biro bikuru vy'iperereza ngaha mu gihugu cy'u Burundi hafi na Katedrale Regina Mundi kugira ngo abazwe ivyiyo grenade yarafise nk'uko amakuru abandanya abivuga. Mu ntara y'Ibitoke imbonerakure ngo zegeranijwe ku bwinshi kumbibe uko vyandikwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Mu gihe umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bandanye utosekara, ariko harabisekeza rikomeye ryo kwegeraniriza kumbibe urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD imbonerakure. Kubw'amasoko menshi izo mbonerakure ngo zoba ziriko ziraja guhangana na M23 nubwo ibikoresho n'imyimenyerezo bivuga ko bidakwiye. Urwaruka rwinshi rwo mu mugambwe uri ku butegetsi imbonerakure wayibonekeje kuwa gatatu w'indwi iheze ku mugoroba mu bice vyinshi vyo ku rubero rw'u Burundi na Kongo, mu gihe begeranirijwe ku biro vy'ingoro y'umugambwe CNDD FDD muri iyo ntara no ku kibuga ca Buganda. Urwo rwaruka ruturuka mu ntara za Cibitoke, Bubanza na Bujumbura rwaratekerewe impanuro imbere yo kuja mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kubw'amasoko yaho nyene bafise ibigwanisho binini na bitoya hamwe n'imyambaro ya gisirikare. Igikorwa cabo kuja bukuru bibe baje kugwanya baroberi ba M23. Amafaranga 200,000 y'amarundi y'agashiruka bute ngo niyo boba baremerewe hampande y'imfashanyo igizwe n'ibikoresho n'amafaranga ku miryango yabo. Ariko ngo amakenga ntabuze muri urwo rwaruka nkuko ikinyamakuru SOS Media Burundi kibitangaza. Mu gihe bafise ibikoresho bike kandi bahawe inyigisho nke, bamwe barafise amakenga ku bijanye no gutana mu mitwe n'abagwanyi ba M23 bazwi nk'abafise uburambe kandi bazi urubuga bakorerako. Bamwe mbere ngo boba baratorotse imbere yo kurungikwa muri ivyo bikorwa. Rimwe mu masoko mu bijanye n'umutekano ryemeza ko izo mbonerakure nazo nyene zatakaje bitari bike nk'igisirikare c'u Burundi. Imbere ya M23 igenzura ubu Bukavu na Kamanyora, abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure boba batanguye gusubira inyuma berekeza mu Burundi. Ikindi naco bimwe mu vyari vyemerewe abo bagwanyi nk'amafaranga ngo ntivyashizwe mu ngiro, bikaba vyaratumye bagwana bataryohewe. Rimwe mu masoko mu bijanye n'umutekano rikamenyesha ko ibihano bikomeye vyoba bitegekanijwe ku batorotse bo babasirikare canke abasivile. Abajijwe kuri ayo makuru, umukuru w'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD mu ntara ya Cibitoke ndetse na Bujumbura bose banse kwemera canke ngo bahakane ivyo kujana imbonerakure mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo.
ariko baremeza ko hari imbonerakure nyinshi ku ngoro z'uwo mugambwe, bakemeza ko bariko bakurikirana inyigisho zijanye no gukunda igihugu. Ibintu kandi ntivyoroshe na gatoyi, kuko mw'ibohero rikuru rya Gitega umupfungwa yapfiriye mu cumba apfungiwemwo. Innocent Ndihokubwayo w'imyaka 40 yasanzwe yapfiriye muri aka gatondo mu cumba apfungiwemwo. Ikiziga ciwe catowe mw'ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike, kandi bikavugwa ko ata matohoza y'igipolisi canke y'abaganga aratanguzwa gushika ubu. Kubw'amasoko mw'ibohero rikuru rya Gitega, amagara ya Innocent Ndihokubwayo yari yatanguye kuba nabi hafi saa 4 z'ijoro ryo ku munsi uheze. Abandi bapfungwa baratabaje ibisata bijejwe abapfungwa kugira ngo ajanwe ku bitaro vy'akarere vya Gitega, ivyo vyose bibi vy'ubusa. Uti umuyobozi w'ibohero rya Gitega Colonel de Police Salomon Nduwayezu yaravyanse, nubwo Ndihokubwayo yari aremvye, kubw'isoko ritagomvye ko umwidondoro waryo umenyekana. Uwo mupfungwa yari afise ingwara idakira, yasonzwe n'uburyo abayemwo muri iryo bohero. Buri mupfungwa ahabwa amagarama 350 y'ibiharage n'ifu y'imyumbati nk'ibipfungurwa vyo ku munsi. Ivyo rero bikaba vyatuma uwo muhisi adafata neza imiti isaba gufungura neza. Urongoye umugwi w'abaganga mw'ibohero rikuru rya Gitega nawe yaranse gutera umukono ku rupapuro rwemeza ko uwo mupfungwa yagirizwa ubwicanyi yapfuye. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 hakavugwa andi makuru ko uwundi mugabo yagirijwe guhuza ibitsina n'abo babisangiye yapfiriye mw'ibohero rikuru rya Gitega nk'uko nyene. Ni mu gihe urongoye ibohero rikuru rya Gitega nawe atabashe gutorwa ku murongo we wa telefone kugira ngo abashe kwishura kubirabana n'urupfu rw'uyu mupfungwa yapfiriye muri iryo bohero. Andi makuru kandi akavuga ko hari ikinyamakuru gikomeye cyane cugawe ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'iyugagwa ry'ikimenyesha amakuru Jimbere Magazine. Ideni mu vy'amakori niyo ntandaro. Ikiga ca leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi Beri carugaye kuri uyu wa mbere ku mugoroba ibiro vy'ikinyamakuru Jimbere gikorera mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Iyo ngingo yafashwe bivuye ku madeni y'amakori atararihwa kubw'ubuyobozi bw'amakori mu Burundi. Urongoye ikinyamakuru Jimbere Magazine Rora Rugero yagize ico ashikiriza kuri X yiwe canke simwe yahoze yitwa Twitter kugira ngo agerageze gutanga umuco kubiriko biraba. Kubwiwe ngo hari ukutumvikana ku bijanye n'amategeko agenga ico kimenyesha amakuru. Asemaje ishirahamwe ry'abanditsi baje imbere n'ishirahamwe ridaharanira inyungu Oberi ikaba yarifashe nk'ishirahamwe ritangishwa amakori. Ibiganiro rero n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ngaha mu gihugu c'u Burundi vyoba biriko biraba. Nk'uko amakuru dushikira kuva ku munsi wa kabiri w'ejo, abaserukira Jimbere Magazine baragiye ku biro vy'abatangakori kugira ngo batange insiguro. Murantunge kuva kuri uyu munsi bagifatwa babajejwe abaserukira Jimbere Magazine bagiye ku biro vy'abatangakori kugira ngo batange insiguro zindi zihagije nk'uko vyategetswe na Oberi. Rora Rugero agatomora ko ayo matata afatiye ku makori atari mashasha kandi ko yama yadutse. Ideni ry'amakori ryemezwa ngo nimba ikimenyesha amakuru cemeza ko kimenyesha ko buri mwaka amakori kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 amwe mu masoko yemeza ko ikinyamakuru Jimbere Magazine gifise amadeni menshi. Ayo makuru yaremejwe n'abakozi b'ico kimenyesha amakuru. Mbere bamwe muri bo bafise amakenga ku ngaruka y'ibiriko biraba. Abakozi bavuga ko bafitiwe ibirarane vy'imishara kandi bakemeza ko bakoreshwa nabi. Niki nyamakuru catangujwe mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'umugwi w'abamenyesha amakuru b'abarundi. Ikinyamakuru Jimbere kikaba gikorera kugwaruka n'abakenyezi mu Burundi. Kazoza kacu rero ngo kazovana n'ingingo izova mu biganiro biriko birakorwa hagati y'ico kimenyesha amakuru ndetse n'ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Oberi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nandi makuru menshi rero turiko turabateganiriza vyose nimuzacikanwe. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje cikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba muri politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Hari inkuru turiko turabategurira ivuga cane cane ku birabana n'ibikorwa biriko bikorerwa mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura hafi na Katedrale Regina Mundi, aho bivugwa yuko hari abantu bariko baregeranirizwayo n'urwego rw'iperereza kugira ngo bazotangazwe nk'abantu bahawe ibigwanisho n'igihugu c'u Rwanda kugira ngo baze gutera igihugu c'u Burundi. Ivyo bikaba biriko birakogwa kugira ngo
bishire mu ngiro amajambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga yuko hari ibihugu vyo mu karere vyo bigira bitere igihugu c'u Burundi. Ni byinshi rero turiko turatohoreza, ntimuzocikanwe ku munsi w'ejo.